Muy buenas noches, amados hermanos y amigos presentes. Mwiriwe neza bakundwa nshuti na bene data muri hano. Ku by'ukuri ni ihigwe ridasanzwe ushobora kuba ndi ngaha ubundi bushasha muri Jacareí, Brazil. Nkongera nkasangira namwe umwanya w'ikiyago uyu munsi ku Imana 25 z'ukwa mbere muri uno mwaka wa 2026. Nashobora kwicara akanya gato. Hemos estado hablando Twamye turiko turavuga en este día muri ino minsi lo que es el Espíritu Santo, icarico mpemu yera el nacimiento, ukuvuko bwa kabiri mu bugingo el lugar santísimo ahera ha cane del ser humano, h'ikiremwa muntu de los escogidos de Dios, habatoranijwe n'Imana la etapa mu ntambuko en la cual estamos viviendo. iyo turiko turabamwo ariyo ntambuko y'igihe cibiro kubizifuruka ihuye n'ahera ha cane. Y hemos estado viviendo Kandi twakomeje kugenda turavuga es esa teofanía, icarico ino teofaniya la cual ariyo es recibida, yakigwa ironkwa muri kino gihe cacu. la teofanía que es Teofaniya ariyo ari ijambo n'uburinganire bw'ijambo, uburinganire bwa gatandatu de donde viene la palabra. ariho hava ijambo. Vemos que la séptima dimensión Kandi turabona yuko uburinganire bw'indwi turabona ko ari ubugingo. y de esa gran teofanía Kandi viene kuri ya teofaniya nkuru nuestras teofanías. niho hava teofaniya zacu. Ahora Rero mire rabe en este mensaje muri buno butumwa titulado bwitwa La atracción final, ugukwegwa kwa nyuma, ahí nos dice, ngaha aratubwira. ahora ven ustedes la palabra bien. Rero murabe namwe ijambo riza kubavugishwa. Abraham era un profeta, Aburahamu yaramuvugishwa, por eso Dios podía cyo manifestar gituma Imana yashobora kwiyereka Aburahamu. hizo visible a Abraham Yayiyeretse Aburahamu muri teofaniya cuando le apareció como igihe Melquisedec. yamwiyereka nka Melikisedeki. Se hizo visible a Abraham cuando le Yiyeretse apareció Aburahamu como igihe yamwiyereka nka Elohimu kuko yari umuvugishwa Aburahamu. y la palabra bien, Kandi ijambo naryo riza la kubavugishwa. palabra se hace carne, Kandi los ijambo profetas. ryambara umubiri mu bavugishwa. El mundo teofánico Isi y'amatofaniya, ubwo buringanire bwa teofaniya bwegera buri muvugishwa wese Imana ishira ku isi, kandi es que ellos aho niho bo reciben esa bakura ubwo butumwa. Iryo jambo ariryo ryambara umubiri muri bo. y el Apocalipsis dice Kandi mu que Dios byinshi haravuga es el yuko Dios de los espíritus y Imana los ari profetas. Imana igera impwemu z'abavugishwa Dios nayo. es el Dios de esas teofanías, Imana ni Imana de y'izo esos profetas. teofaniya za buri muvugishwa, kandi haza teofaniya mpwemu arungitswe n'Imana, mpwemu ya buri muvugishwa akambara umubiri muri buri muvugishwa. Nubwo iyo mibiri iyabo bavugishwa babamwo ataba ari imibiri itunganye, ntaba ari umubiri wazanwe n'ijambo rivuzwe, ariko nubwo biri uko ijambo rirambara umubiri muri bo, nubwo baba ari abantu bameze nk'abandi bose, baba ari abantu nk'uko Bibiliya ivuga. Intumwa Yakobo yaravuze kuri umwe mu bavugishwa bakomakomeye b'Imana, yavuze ku muvugishwa Eliya. Yavuze ngo Eliya yari umuntu asa natwe, ameze nkatwe. Yarasenze kugira ngo imvura ntigwe ku isi imyaka 3 n'igice, kandi ntiyaguye. Hanyuma arasenga kugira ngo igwe, iragwa. Byongeye yaravuze ati hamanuka umuriro uve mu ijuru, uramanuka uturira umugabisha w'ingabo ari kumwe n'abasoda 50. Hanyuma yongera aravuga ngo nihakoroka umuriro uve mu ijuru ugwe ku wundi mugabisha w'ingabo yaraje kumurondera ari kumwe n'abandi basoda 50. Haje uwa gatatu afise abandi basoda 50. Eliya yiteguye kuvuga, uwo mugabisha aravuga imbere ya Eliya yapfukamye ati mwami wanje, girira impuhwe ubuzima bwanje n'ubuzima bw'abasoda 50, ntubikore kwa bajya bakapiteni babiri babanjije bafise imigwi y'umwe wese 50 bajya babanjije, nuko ntiyaheza ngo avuge ijambo. None no kubera iki Eliya, Mose n'abavugishwa bose bashobora kuvuga ibintu bikaba? Buri muntu wese uyu munsi naho agashobora kuvuga ati nihamanuka umuriro ntumanuke, canke iti hazi cago runaka
hanyuma ntikize ku isi. Nuko buri muntu wese yari afata ivyiyumviro vya mpwemu wiwe, kandi iyo ni mpwemu nayo itemewe, itari yo mu buringanire bwa gatandatu. Ni ivyiyumviro vya mpwemu bitavuye mu buringanire bwa gatandatu, ari bwo buringanire bwa teofaniya, buringanire bw'ijambo, buringanire burema. Kubw'ivyo rero iciyumviro kitavuyemwo ubwo buringanire, no kuvuga mu buringanire bwa gatandatu, nubwo covugwa nande ntigishobora gushitswa ategetse ngo ntihabe ikintu runaka. Ariko abavugishwa kuba ryari ijambo ryarivuga, kuba yari teofaniya yambaye umubiri, bobo baravuga badakoresheje ivyiyumviro vyo ku isi, badakoresheje ivyiyumviro vy'impwemu itari nziza, ahubwo bakoresha ivyiyumviro bivuye mu vyiyumviro vya teofaniya. Murabe hehe buri muhungu n'umukobwa w'Imana wese uyu munsi ariko arashika. Umuvugishwa Mose yigeze kuvuga igihe kimwe atesa abantu bose baba bavugishwa. Ni ukuvuga yuko ivyo Mose yavuze aho bizoshitswa muri kino gihe ca nyuma. Tukiri no mwino mibiri tuzoshobora kuvuga ijambo, kandi ibintu bizoba, kuko ubu turi mu ntamboko y'ahera ha cane, aho teofaniya zacu zishobora kutwinjiramwo. Ntizishobora kuba hera, ntizishobora kuba muri mpwemu, zitegerezwa kuba mu bugingo. Kandi aho niho habera rero ukuvuka bwa kabiri, ni mu bugingo. Nuko rero ubwo nibwo buringanire burema, kandi kubw'iryo jambo rirema ryaba rivuye mu ivyo vyiyumviro birema vya teofaniya, bo baravuga muri iyo mpwemu no muri ubwo bwenge namwe ko gusigwa, hanyuma ibintu bikaba. Cyo gituma umwanditsi wa Zaburi hanyuma Yesu nawe yerekasura mu iryo jambo nyene, yaravuze ngo muri Imana, yaravuze ngo naravuze ngo muri Imana, ariko nk'abantu murapfa. Kuko murabe abavugishwa nk'uko twabisomye hariya, baba bafise integera bwenge zibiri zikorera icarimwe, ariko bari abantu bapfa. Zari Imana, ariko nk'abantu barapfa, ntibari bafise ujye mu biruhoraho ha ubwiza uhoraho. Ariko mwa kino gihe iki canditswe igihe gishikijwe, aho havuga ngo muri Imana hazogera igihe ubwo tuzoguma turi bazima, tuzohindurwa. Kandi ivyo bifatana n'ibihe bidashira bikumwe, kuvuga ntabwo hazoba urupfu bw'uno mubiri, ahubwo muri ubwo bubasha abana b'Imana bazogira imbere y'izuka, hamwe n'ubwo bubasha nyene bazobandanya kugeza habaye izuka. Nico gituma tuzoshobora kuraba tukabona ubwo buringanire aho ahaturutse teofaniya zacu. Bitari uko nta n'umwe azoshobora kubona izuka. Nico gituma tuzoshobora kuraba tukabona abagiye guhindurwa kuzuka, natwe tubabonye tuce duhindurwa. Cyo gituma tuzoshobora kubona abazozuka, kuko teofaniya zacu zizoba ziri muri twebwe, aho muri ico kibanza cahera ha cane. Rero izo teofaniya zizoba muri twebwe uhereye ryari? Ico ni ikibazo ciza. Ariko mwibuke twarasomye ahantu hamwe mu butumwa bw'uyu munsi yuko icemezo c'uko wewe ufise mpwemu yera no kumenya ubutumwa bw'ino saha bw'iki gihe, no kwakira, no kwizera, kandi ni no kubaha kumvira ubutumwa hamwe n'intumwa Imana yashize mu gihe wewe uri kurabamwo. Icemeza icerekana ko wewe ufise mpwemu yera ariyo teofaniya mu bugingo, nuko wewe wizera, kandi ukizera ivy'Imana yasezeranye biciye mu bavugishwa, ukizera ukuri kw'ivyo bavugishwa bavuze bakazana mbere. Rero
aravuga ngo yaravuze ngo muri Imana, kandi ibyanditswe ntibishobora guhonyangwa. Kandi buri mwana w'Imana kuba ari umwana w'Imana, kandi turi abana b'umuremyi w'ijuru n'isi. Nuko rero aho niho twaturutse, twavuye ku Mana. Ibiba nuko nuba abana b'Imana bakiri mu ntambuko canke bamye bagenda baraca mu ntambuko y'inyigisho, guhishurirwa kw'Imana, kugira ngo ijambo rishobore kuba mu gihe runaka, mu gihe cy'ishengero canke ikiringo, ijambo na teofaniya bishobore kwambara umubiri umwuzuro wose nk'uko ryambaye umubiri bavugishwa biciye muri kahise. Murabe, kugira ngo rishobore kwambara umubiri, iyo teofaniya ishobore kwambara umubiri nk'uko yambaye umubiri ya teofaniya mu bavugishwa. Nuko rero hashobore kuba bimwe byaba kuri Eliya, bimwe byaba kuri Enoke, bimwe byaba kuri Aburahamu. Hashobore kuba impinduka, uguhindurwa, bino mubiri wo kwisuhindurwe. Rero murabe namwe ibintu by'Imana ntibishobora gucibwa urubanza n'ivyumviro by'Imana canke ivyumviro by'Imana birarenga ivyumviro byacu. Kugira ngo we ushobore gutahura ibintu by'Imana, ubwenge bw'Imana buturoza gutahura ibintu byose bijanye n'ibintu by'Imana wisunze ivyiyumviro by'Imana. Arivyo biciye muri buri gihe canke buri kiringo byagiye biragaragara. Ryari uhereye mw'isi ya teofaniya, hamye haza teofaniya, ijambo ryambara umubiri muri buri ntumwa, ahwanye na buri gihe. Buri ntumwa yose ibyo yagiye iravuga byari ivyiyumviro by'Imana birengeye ivyiyumviro by'umuntu, ivyiyumviro by'umuntu. Cyo gituma wewe ubona yuko Bibiliya kugira ngo itahurwe n'ivyiyumviro bya kimuntu biba bigoye cane. Nicyo gituma wewe nanje dukeneye gufashwa na marayika w'umwami ashagaje ijya nino y'abamwubaha akabarokora. Kandi namba turokora nukora dushobora no kutwigisha, kandi arashobora kutureka tugatahura. Nkuko we hariya mwabujya butumwa bwite ngo uwo Melkisedeki ninde, yavuze ko twiga canke twigishwa na za teofaniya zacu. Rero murabe uhereye ryari ivyo bishitswa mu mwuzuro. Muri kino gihe niho dushobora gutahura ibanga y'iki kimatanije c'indwe. Kandi ivyo bwa mbere byari banga, ubu byaragaragaye neza kugeza ubwo n'abana ubu bazi iryo banga ry'ikimatanije c'indwe. Igihe cyose mwe data William yavuga kuri ico cigwa, agiye kwinjira mu kintu cimbitse cyane, yacavuga ati reka ivyo tubigarukirize hano, reka ivyo tuvyihoze hano. Ibi ntidushobora kubivuga kugeza ubu, kuko bitari uko hoca hugurwa ikimatanije c'indwe. Ariko murabubonaho ivyo byari ivyo vyihojejwe, ubu turiko turabivuga. Ubu byarihishuwe mu mwuzuro kw'ishengero mugeni. Kubera iki? Kuko ni intambako y'ijambo rivuzwe. Ugukwirwa kwa gatatu ni intambako y'ijambo rivuzwe, kandi namba ari intambako y'ijambo rivuzwe, ijambo rivuzwe rero kiroza kuzanwa rigahabwa abahungu n'abakobwa b'Imana ahari ijambo. Kandi ijambo ni teofaniya, kandi teofaniya rero niyo yigisha abo batorejwe n'Imana ivy'Imana iriko irakora ishitsa mwa kino gihe. Rero aravuga ngo nubwo vyoba mu buryo bw'akanya gato, ivyiyumviro vyiwe birashobora gukora muri twebwe. Nuko rero ivyo dutahura mu mugambi w'Imana no guhishurirwa kw'Imana, si gutahura guturuka ku nyumviro zo kw'isi, si gutahura duhabwa n'inyumviro ya mpemu itari nziza. Murabe, twariko turabona ibintu mu kiringo c'ubuntu hera twisunze izo nyumviro, kandi inyumviro ya mpemu ariyo itaroranye neza. Ntitwari bwaronke iryo banga mu buryo, ntitwari dufise iryo banga mu buryo bwuzuye neza, buhishuwe neza. Ariko dushitse mu ntambuko yahera ha cane, ariyo ntambuko y'ijambo ya logos shekina, ariho havuye teofaniya zacu. Aho rero tureza tukigishwa bukwi na bukwi ibivuye mu bwenge bw'Imana, tukigishwa
turonka bukwi na bukwi ivyo vyiyumviro nyene ubwo bwenge bwa Kristo. Rero aravuze ngo si kubwo gutahura duhabwa n'inyumviro, inyumviro ya mpemu itaroranye iyo twarose igihe twavuka, ahubwo kubwo gutahura duhabwa na mpemu ya Teofaniya yo mu buringanire bwa gatandatu. Kubwo kuvuka bwa kabiri twarose nuko rero yacu kandi iradufasha kugira ngo bityo dushobore gutahura umugambi w'Imana. Cyo gituma yavuze ngo abadafise mpemu w'Imana si abana b'Imana. Ubwa mbere twarazunguza umutwe tukimena umutwe, umwe wese yibaza ati mbega ndi canke sindi umwana w'Imana. None ivyo bya mpemu w'Imana ni iki? Ariko murabe ingene byose byoroshe, murabe ingene byoroshe ukuvuka bwa kabiri, murabe ingene ibanga rya marayika w'umwami ashagaje irya nino y'abamwe bakabarokora ryuba ryoroshe, uwadufasha akatuyobora kugira ngo dushobore gutahura umugambi w'Imana mu gihe turiko turabamwo. Wowe namba ntuzigera uba wenyene, nubwo data na mama bompeba, uhoraho we ntazigera ampeba, kuko marayika w'uhoraho yamashagaje iruhande yanje n'iruhande yawe, marayika w'umwe wese muri mwebwe. Ni kuvuga ngo Teofaniya zacu, kandi umunsi umwe azokwambara umubiri muri twebwe ku buryo bw'uko azovuga ati aha nta n'umwe ashobora kuhankura. Rero aho we yareka aratubwira acishagiza ko, kandi ntiyareka aravuga afoboye neza ingene byari bimeze n'intambuko twari turimwo iyo ariyo. Ariko murabe namwe, we yaravuze yuko umunsi umwe kwizokwambara umubiri nk'uko mwemuye. Yaravuze ku rupapuro rw'134 muri kino gitabo cimatanijwe mu Kiespanyol, aho we yatubwiye ngaho kuri mpemu yera. Nico kimwe ni mpemu yera yamye uva mu gihugu mu kindi muri buri ntumwa mu mugabane wari uhwanye n'ico gihe, ariko ntiyari bwambara umubiri. Yaravuze ngo rero murabe namwe igihe no mpemu yera dufise, rero ngaratubwira kuri za Teofaniya zacu igihe hazogira ubwo zambara umubiri muri twebwe. Aho aratubwira ikintu runaka, kuko ku ruhande rumwe mpemu yera yari kwambara umubiri kwerezo ry'ibihe, ariko ku rundi ruhande naho na Teofaniya zacu nazo aho ari ikintu gikomeye cyane. Nuko rero byose bimeze cyo kimwe nk'uko biba ku ntumwa, nk'uko nababwiye ejo ati byose bigenda bisa n'ibimatanye bifatanye. Igihe no mpemu yera dufise azogira ubwo yambara umubiri, uyari hagati muri twebwe ameze nka mpemu yera, ntiyarahera ariko arazunguruka. Ntizara zirahera ziriko zirazunguruka Teofaniya zacu. Uyu yari hari mu kiringo c'ubuntu yaba mpemu yera cyo kimwe na Teofaniya zacu. Sinzi ngaha ariya namba muri ko murankurikira, nta musiguza ahari ngaha, ariko muri ko muratahura canke ari umusiguza, ariko aha muratahura cyane Kiespanyol. Kandi ubu ndiko ndihuta, ndiko ndagerageza kuvuga nihuta kugira ngo nyarutse. Niyo yagera ubwo yambara umubiri muri Yesu Kristo, kuvuga ngo mpemu yera rero yo kwambaye umubiri mu muntu. Nuko rero natwe tuzomwimika nk'umwami w'abami n'uganza abaganza, ni kuvuga tuzomumenya nk'umwami wacu, tuzomwimika, tuzomumenya, tuzokwakira ukuza kwiwe, tuzokwakira uwo mugisha wo kuza k'umwami, kandi mu kumwakira turiko turamwimika. Uko niko rero mwa kino gihe ishengero mugeni ryambitse igitsibo mpemu yera, kuko impemu ntishobora kwimikwa, ntishobora kwambika igitsibo, iterezwa kubanza ikambara umubiri kugira ngo imenywe. Rero aravuze ngo kandi umunsi umwe nasubiye bwa butumwa ndiko ndasoma, umunsi umwe azokwambara umubiri kugeza ubwo azovuga ati aha nta n'umwe ashobora kuhankura. Nuko rero ivyo nivyaba mu mwuzuro wose, murabe azovuga ngo nashoboye kwinjira ngaha. Rero murabe ivyo nivyaba mu mwuzuro wose, kandi aho tuca tuhita twiyumvira tuti uguhindurwa, ariko ni ibintu bigenda birakurikirana. Yaravuze yuko umwami azoza n'ijwi rirenga ry'inzamba, ijwi rirenga ry'inzamba zizovuga bapfuye bizera Kristo bazuke, hanyuma natwe tuzaca duhindurwa, hanyuma tunyakurwe. Bon, ivyo ndabivuze mu mwanya ungana gute? Mu misegonda iri munsi y'itanu. Ariko murabe ari intambuko izoba ziriko ziraba, umwami azoba ariko arashitsa mu buzima bwacu, no kuvuga ngo uduce
kandi murabe uwo yaravuze ngo ivyo nivyaba mu mwuzuro wose, murabe azovuga ngo no kuvuga teofaniya zacu zizovuga ziti nashoboye kwinjira hano kuko iyi ni inzu yanje. Mwibuke yuko kino gihe, mwibuke ko ari igikorwa cyo kwisubiza byose. Ati nashoboye kwinjira hano kuko iyi ni inzu yanje, nubwo ntegereza gutunganya utuntu tumwe tumwe hano. Aho rero ijambo rigenderera dufasha umunsi ku wundi, nubwo ntegereza gutunganya utuntu tumwe tumwe hano aha na hariya, kuko aha haracafuye, nokore ntegerezwa kuhasanura koreje iki gikoresho nyene. Murabe ni ushingiye ku ijambo, ni nkamwe nyene vyaba kuri Aburahamu na Sara, barasubijwe mu buyabaga, kandi kubera ko na kimwe kidashoboka kuwizera, no kuri marayika w'Uhoraho ashagaje irya nino y'abamwubaka barokora, nta kimwe kidashoboka, kuko we niwo mu buringanire bwa teofaniya, mu buringanire bw'ijambo rirema. Nuko rero we kubwo kurema kw'Imana azoca arema ingoro nshasha iyo azobamwo muri mwebwe, kugira ngo akore uguhindurwa. Teofaniya itereza kubanza ikambara umubiri mu bugingo bwa buri watorejwe n'Imana, bitari uko ntashobora kuba uguhindurwa. Murabe ni intambuko hamwe n'uduce dutegerezwa kuba imbere y'ivyo bintu bikomakomeye, ariko kubera ko ari ikintu kiraba umuntu kwita iciwe, wewe ni wewe uzomenya ngo ni ryari canke namba yaramaze kuba ari mu buzima bwawe, ariko aratunganya ubuzima bwawe, canke nuba hari ikintu kigisigaye, nuba atarambara umubiri, nuba atarambara umubiri muri wewe, ariko arazunguruka kugira ngo hazogere igihe hanyuma yambara umubiri. Ariko wewe namba ufise mpemu yera mu bugingo bwawe, waravutse bwa kabiri, nyizera yuko buri gihe cose wewe uzoba uri hafi kugwa canke ukagwa, azokuvyura, no kuvuga azogushira ku murongo agutumbereze, canke uzokwiyumvamwo azogukebura. Aha sinzi ingene babivuga, nko kugukankamira canke kugukarira, kandi ico ni ikintu agukubita kugikiriza. Rero uramenya yuko aba ari karakubura iyo nzu, ni teofaniya ibiri kirakubura iyo nzu. Aravuga nuko rero we kubwo kurema kw'Imana azorema ingoro nshasha iyo azobamwa muri wewe. Murabingana bizogenda, wewe azokwinjira imbere muri iyo ngoro mwo mubiri wufise, nubwo utazoba uri mwiza nk'uko yoba ashaka yuko ubumeze, kandi niyamara kwinjira ngaho imbere, wewe uzoca nawe uje imbere muri we, kuko ubwo nibwo buryo bw'umuntu. Ikiremwa muntu niko gishiraka kugutungana mu mwuzuro, ubugingo arico wewe uri, impwemu n'umubiri. Ubugingo wewe curi ni impwemu n'umubiri, wewe ico ufise gikomeye cyane n'ubugingo, kuko ubwo nibwo buva mu buringanire bw'indwi. Mbega ubugingo bwacu buva hehe? Mu buringanire bw'indwi. Umubiri wa teofaniya ni uwo mu buringanire bwa gatandatu. Umubiri nawo tuzoba dufise ngaha ni umubiri w'uzoronkera ngaha nyene ngaha ku isi, ariko azoba ari umubiri utunganye. Kandi namwe ibibazo byose bizoba byarangiye ibyo dufise uyu munsi byama bitubabaza cyane, kuko abantu bose barifuza ko batunganye, abantu bose bo kwifuza kuba abantu batanduye, abantu bose bo kwifuza kuba nk'umwami wacu Yesu Kristo. Kandi twebwe twese abana b'umwami Yesu Kristo tuba tumeze nk'umwami Yesu Kristo, igihe tuzoba dufise umubiri uhawe ubwiza, umubiri utunganye, waremwe ku bw'ijambo rirema, nk'uko nawe yari afise umubiri utunganye. Ivyo nivyo bizoba kuri umwe wese muri twebwe, kugira ngo hashitswe icanditswe kivuga ngo twaratoranijwe kugira ngo tugire ishusho nk'iy'umwana wiwe, kugira ngo tuzoba abantu bazoba mu mibiri itunganye, dufise impwemu itunganye, canke umubiri wa teofaniya wo mu buringanire bwa gatandatu ari butunganye. Nuko rero tuzoshobora kuganzanya na Kristo imyaka 1000, tuzoshobora kurema amajuru mashasha, amasysteme solaire mashasha, tuzoshobora kurema ibintu byose Imana ifise mu nteguro yayo. Twebwe tuzobandanya mu nteguro yo kurema. Nuko rero we ntiwibaze ngo we nanje tuzoba twipfumbatsa atana kimwe turiko turakora. Mwibuke ivyo yavuze, mwibuke ibyavuze
Adamu wa mbere canke Adamu wa kabiri n'umwana wa mbere w'Imana yabanje kurema, no kuvuga mubo yaremye ubwa mbere yaravuze ngo nta na kimwe nkora mbyigeneye, ibyo mbonye data akora nibyo nanje nkora. Yohana 5:30. Ibintu byose umwami Yesu Kristo yakoze yari integuro Imana yari yarashizeho mu nteguro yayo yo kurema, kandi umwami wacu Yesu Kristo yaraje asubiramwo iyo nteguro, kuko ni integuro yo kurema, integuro yo kuremwa. Bimwe twavuga uyu munsi mu kanya igihe twashika yuko suko wewe uzokora ibyo ugomba byose ukoreje ububasha Imana izoguha. Hari urutonde, kandi urwo rutonde ni nk'imwe nyere byaba mu gihe ca Yesu yavuze ata nta na kimwe nkora byigeneye uretse ibyo mbonye data akora. Nako rero abana b'Imana nabo mwa kino gihe bavuga nk'uko nyene, twebwe nta na kimwe dukora twigeneye canke nta na kimwe nkora nigeneye, ibyo mbonye data akora nanje nivyo nkora. Kandi tugenda turakura mu bumenyi, tugenda turigishwa na teofaniya zacu. Rero twariko turaraba mwana majambo magufi icari ico teofaniya iriko irashigwa mu bugingo ahera ha cane. Ivyo imbere gato naho nyene hari ikintu abivuga ko ahavuga yuko ku musozi wo guhindurirwako bobo barashoboye kubona, ariko murabe barahawe uwo mugisha wo gushobora kubona mw'ubwo buringanire Petero, Yakobo na Yohana, arivyo bishushanya ko mwa kino gihe ca nyuma hazoba abahungu n'abakobwa b'Imana bazobona ubwiza bw'Imana buriko buragaragara, kandi bazobona ubukozi bwa Mose na Eliya buriko buragaragara mu kuza k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe. No kuvuga ngo aho bo barabonye ubwo buringanire bw'ijambo bwuguruye. Mwebwe hamwe n'abariko barankurikirana mwese muriko murabona mwa kino gihe ivyo Petero, Yakobo na Yohana babonye. Muriko mubona ubwiza bw'Imana buriko buragaragara muri kino gihe cukuragwa mu mwuzuro. Twariko turaraba muri kano kanya ikicigwa arico nanditse teofaniya iyinjira hera ha cane ihingoro y'umujyi w'impwemu ya Kristo, namuri mu wese muri twebwe. Nuko rero ni mu bugingo teofaniya yinjira mu bugingo bwa buri watoranijwe n'Imana. Teofaniya yinjira mu bugingo bwa buri muhungu n'umukobwa w'Imana canke mu batonejwe n'Imana. Iryo banga ubu ririko riratangazwa, ririko riramenyekana. Cyo gituma yatubwira ati abantu bose bavutse ubwa kabiri bazonyakurwa. Ico cyanditswe muracibuka, kuko nkuko yavuga ati ufise mpwemu yera muri mpwemu, no kuvuga ahera. Yavuze ngo urashobora kugira nubwo biruko urashobora kuba ufise ubugingo bwirabura nk'ikaburimbo, kandi urashobora kuba ufise mpwemu yera muri mpwemu ahera. No kuvuga ko nubwo umuntu yoshobora kuvuga mu ndimi agasimbagurika akagira gute agakora ibintu byinshi, ariko muri mpwemu murabe yararose ico ciyumviro ca mpwemu, ariko atari mu bugingo, kandi uwo muntu akazimira. Cyo gituma yavuze, cyo gituma bamubwiye igihe baja kuri we ati raba impwemu ziratwumvira mu izina ryawe. Acara babwira ati ntimunezerwe ko impwemu zibumvira mu izina ryanje, ahubwo munezerwe nuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo c'ubugingo c'umwagazi w'intama. Kuvuga ko murabe kuri vyose hariho umugisha, aho atari mwino ntambuko, aho bo bariko baranezerwa n'ivyakorwa na mpwemu w'Imana muri bo. Ariko murabe
ntihari mu ntambuko aho ahari kuza umwuzuro wose, ahari hanyuma kandi hatirizwa ko ari mu gihe cy'urukoze imfuruka, nk'uko hari mu gihe cy'urukoze imfuruka urya mwana wa mbere yaragiwe mu mwuzuro kugira ngo akore icyo gikorwa cy'ubucunguzi. nuko rero mwa kino gihe aho tunezerwa kuko amazina yacu yarasoma mu gitabo cy'umwagazi w'intama, kandi turanezerwa byongeye yuko teofaniya zacu ziri muri ino nzu. Ihakubure, ikora ibyo ishaka gukora ko byose mu buzima bwacu, idukunkumure, kandi iyo nzu iyidusigire yejejwe kugira ngo biciye muri iryo jambo duhindurwe. Kandi turabwira teofaniya yacu ariyo jambo ryarivuga ati iyi ni inzu yawe, ba muri yo, nk'uko tuvuga tuti nk'uko ugomba uyikoresha uko ugomba, kandi ukosora ibintu byose ushaka gukosora muri ino nzu. rero ntube intagondwa, ntushavure ngo ushavuzwe no gukankamirwa gukeburwa kw'ijambo, ahubwo fata iryo jambo kandi umenye, nk'uko muri bumwe mu butumwa yigeze kuvuga ati ibi ariko arambwira birangwa ko neza nk'impeta n'urutoke, ibi ni iby'iwanje. kore murabe uriko aritegura afata iryo jambo, kandi iryo jambo ariryo teofaniya ririko rirakubura iyo nzu. Twarabisomye harya, ni byiza ati ninjiye hano ariko harakajagari, reka ntangure nabitunganye. iyo teofaniya gace itangura gutunganya iyo nzu uhereye imbere uja hanze, si uhereye hanze winjira imbere, ahubwo ni uhereye imbere uja inyuma, ikagenda irahindura uwo mubiri bwa mbere na mbere mu bugingo, hanyuma muri mpwemu ntituciyumvira kwa kundi ubu, hanyuma tuzokora ugutandukanye. nuko ugatangura kubona ibikorwa by'uko gukuburwa kw'imbere. Abagore bararetse kwambara amapantaro, baretse kwisiga amarangi. kubera iki? kuko icinjiye mu mutima, mu bugingo bw'abo bantu ni igishushanya aho iyo teofaniya yavuye. none iyo teofaniya izoshushanya iki inyuma? nk'uko bimeze mu buringanire bwa gatandatu, bamwe babandanya bisiga amarangi, bambara amapantaro n'ibindi, ntibafise mpwemu yera, teofaniya mu bugingo, kuko icyo bashushanya ni cyo iyo mpwemu yavuye iyiri ngaho ariho hera, iva mu buringanire bwa gatanu. byoroshye cyane. nk'uko rero twari ko turavuga, twari ko turaraba teofaniya yinjira mu bugingo, muri iyo nzu, mu bugingo bw'abahungu n'abakobwa b'Imana. kuri jewe ryari ihirwe ridasanzwe gushobora kumara aka kanya ngaha ubundi bushasha, kandi nkanabaganiriza ku bijyanye n'iki cigwa gikomeye cyane kidushishikaje buri gihe kumenya no gutahura ngene ino teofaniya ituganiriza umunsi ku wundi, kandi ikadufasha kugira ngo tubandanye tugaragaza uburinganire bw'ahaturuka iyo teofaniya, aribwo ari uburinganire bw'ijambo. mwese mugire ijoro ryiza, kandi naho ikindi gihe kizokurikira, aho bundi bushasha nzoba ndi hano muri Brazil, ariho ibigaragara neza azoba ari mwuno mwaka nyene, kandi turizigiye ko hazoba ari vuba cyane. nuko bityo duheze twuzuze impusha zose dufise, tuvuga yuko tuzokoresha umwanya neza ngaha muri Brazil. ndakengurukiye abantu bose bamye bafasha, baterera, haba no mu masengesho byongeye, kugira ngo kino gikorane gikunde kibe. ibikorane twakoreye ngaha aribyo byabaye intsinzi, kandi twarahezegewe cyane n'ijambo. ese hoba ibindi byinshi nk'ibi? kuko uku twese turashobora kugirana ubu busabane mu rukundo bamwe n'abandi, kandi Imana nayo ikanezerezwa n'icyo gikorwa iki dukora mu bugwaneza,
Que Dios les bendiga y les guarde y con nosotros el reverendo Michel. Imana ibahezegere barinde hamwe natwe Michel Skyre kugira ngo asozere iki gice cacu muri kano kanya. Imana ibahezegere barinde mwese mugire muy buenas noches. Ijoro ryiza. No sé si... Since namba... ¿Ah? ¿Quién estará por ahí? Ninde ari hano? Pues sí, mire de momento y no la... Naravye mu kanya sinamubonye. Está por allí. Ariko ni hari. Podemos turashobora entonar algún canto. Kuririmba indirimbo runaka. ¿Cuál cantaríamos? Turirimba iyihe? ¿No? Como coronado, como rey. Kumwimika nk'umwami. Hemos llegado para oír. Twaje kugira ngo twumve ijambo ryawe rihishuwe. Kandi uyu munsi turiko turarihabwa biciye mu musigo wawe kubwo kuragwa w'umwuzuro kwacu. Es la montaña de pan de vida. Numusozi w'umutsima w'ubugingo. La que el cuarto Elías vio. Uwo Eliya wa kane yabonye. Y al mover las cortinas. Kandi we amaze gukuma irido. El maná allí encontró. Aho yahasanze manu. Lo he coronado como rey señor. Twaramwimitse nk'umwami databuja. Twaramwimitse muri kino kiringo. Hoy confirmo mi nombre en esta reclamación. Uyu munsi ndemeje izina ryanje muri uku kwigarurira byose kandi ndanezerewe kuko ndubunesha. Twaramwimitse nk'umwami databuja. Twaramwimitse muri iki kiringo. Kandi ndazirikana uko gusigwa uko Imana yamushizeko. Naramwimitse nk'umwami databuja. Muri mu kimatare ca kane él dice al final, aravuga ku iherezo, llámalos Señor. Bahamagare mwami. Nibuka yuko ikimatare ca kane, ikimatare ca gatanu, ikimatare ca gatandatu n'ikimatare c'indwi nibimatanijwe. Mwa kino gihe ca nyuma vyobaye biriko birashitswe. Ikimatare ca gatanu cashikijwe igice. Ariko murabe ikimatare ca kane yavuze yuko ari kimatanije cavugishijwe cahano. Rero hano aravuga ngo bahamagare mwami. Ubu nyene bihane baze ningoga kuri wewe. Kandi ese bokuzuzwa amavuta ya vino no kuvuga mpemu yera, inkabuzo ya mpemu yera.
ese bohindurwa bagakugwa kwiza impuzu z'amadini n'icaha n'urupfu kugira ngo bambare impuzu z'ubugingo budashira zera derere nk'urubura arizo bahabwa n'umukwe. Izo mpuzu zera ni zimwe Revera William Branham yabona, kandi iryo hanga ntiri hanga ariko aravuga ngaha hari kugera igihe ubwo ku iherezo ry'ibihe hari kubihanga ryari kuba ririko riraronka izi mpuzu zera, izi teofaniya. Nuko rero umunsi umwe bazoshobora kuduga mw'ijambo rishingiwe nayo ry'izuka, baduge baje mu mazima no kubw'umwagazi w'intama. Bitari uko ntiboshobora kuduga. Kandi mu kibatera ca gatandatu murabe ngaho yaratubwiye ngo ahari ku rupapuro rw'amajana 277 ku majana 277 mu kimatanije ca kane no ku majana 479 mu matanijwe arico ari kimatanije c'indwi. Yaravuze mu isengesho ati ndakwinginga ngo ukureho ububasha bwose bwa Satani mu gihe buba buje kubaca intege, bukureho mwami, bwegeze kure, kuko nta kintu giteye agahinda kandi c'akaga nk'umuntu aje mu mugwi runaka canke umuntu runaka aza gucana intege. Kuraho iyo mpwemu mwami mu gihe ije, hanyuma umaje gukuraho ububasha bwose bwa Satani buza kugira ngo bucane intege canke kugira ngo buze kurema ibice. Kuraho ububasha bwose bwa Sekibi, twezereze mw'ijambo ryawe. Haje umuntu aje kuturemamwo ibice, ntiwifatanye nawe, itandukanye n'ibyo, kuko abaje kugira ngo ace intege abantu. Nawe aravuze ngo utwezeshe ijambo ryawe muri izi teofaniya. Nuko bityo dushobore mwa kino gihe kubona mu mwuzuro uburinganire, kugira ngo dushobore tuvyemerewe n'umwami kugirana ubusabane, kugirana ikiyago nabo mu buringanire bwa gatandatu. Dushobore kugirana ikiyago teofaniya zacu zigirana ikiyago na teofaniya zabo. Izabo ntizifise kugeza n'ubu umubiri, no kuvuga ngo umubiri zari zifise wararangiye w'akanya gato. Ubu rero ntizifise nk'uyu mubiri, vuba zizoronka uwundi umubiri uhawe ubwiza uhoraho nk'uko natwe nyene bimeze. Ariko imbere y'uko ivyo bishika, namba teofaniya ziri hano zikaba zaraje zivuye mu buringanire bwa gatandatu. Ivyo bishatse kuvuga yuko umwanya runaka ko tuzogirana ubusabane nabo, kuko namba vyari bimeze uko kubavugishwa na mwene data Branham akaba yarabagendera incuro runaka. Twarasumye yuko bo bari bafise canke barafise integerabwenge zikorera icarimwe, integerabwenge zibiri zikorera icarimwe, nubwo baba bari mwino mibiri ibora kandi marakanya gato. Kandi murabe mwene data Branham yarashobora kuba ari hariya, biravuga yuko yabagendera nk'incuro nka zingahe, kandi yaravuze yuko ivyo bizoba bityo kubatorejwe n'Imana. Kubw'ivyo rero umwanya wari wo wose natwe nyene tuzogirana ubusabane nabo, kandi tuzoba mu buringanire bwompi bubiri, aribwo buzogenda burafatana. Vuba mwami, twemerere, emerera irihanga kubona uburinganire bwa gatandatu. Ntibigoye kubisaba kuko ivyo vyarabaye,
kandi kugira ngo tubone abagiye kuzuka dutegereza kuba dufise uburenganzira bwo kubona hariya. None urufunguruzo n'uruhe ariko araduha mwa kino gihe kugira ngo dushobore kugira uburenganzira ku buringanire bwa gatandatu n'ijambo ariya rero teofaniya. Kubw'ivyo rero uwatereza kutwigisha gukoresha urwo rufunguruzo kugira ngo twugurure, nuko duheze tuzunguruke dushobore kwinjira nk'ubwo buringanire buri hagufi ku mikono 12. Yaravuze igihe kimwe yuko yaraba hasi akabona umubiri we ku gitanda yari ameze nk'uku aryamye, akavuga ati ariko musubire hariya kandi nje mwurya mubiri. Toya sishaka kujayo, kwari gutungana kandi aho niho natwe turiko turaja. Ariko si kugira ngo tuzobe hariya, ahubwo nahanyene mwina mibiri tube muri birya yabayemwo hariya. We yarabaye mu gutungana. Hashemagizwe umwami. Aha tuzoba turiko tuba mwina mibiri, tuba mu gutungana umunsi ku wundi, gutungana kuko turi mu gihe c'ibiri kw'imfuruka ahera ha cane, aho teofaniya zacu ziriko zirakora igikorwa gikomeye cane. Kandi ubwo buringanire bukagenda burafatana n'ubu buringanire. Umunsi umwe muzobona ingene buno buringanire, uburinganire bwihuta cane. Uburinganire bwa gatandatu n'ubwindwi burihuta cane kuruta n'uburinganire bwa kane. Yarabisomye igihe kimwe, kuko ivyo murabe namwe twarabibayemwo mu maradiyo no kumbonesha kure, aho umuntu avuga ikintu ari hano hanyuma bakaba ariko baramwumva mu gihugu kiri kure cane mu kanyide. Rero nambobwa bwihuta cane, bizogenda gute ku buringanire bwa gatandatu? Muri buri muhungu n'umukobwa w'Imana ijambo ryose ryamaze gushika, ijambo riri mu mwuzuro. Yavuze yuko ubwo buringanire bwihuta cane kurusha uburinganire bwa kane. Imana itwemerere vuba kugira uburenganzira kubwo buringanire, kandi atari kuraba no kubona gusa no kugira ubusabane n'abari hariya bavuye mu mubiri, ahubwo tuzoshobora gukoresha ubwo bubasha twebwe natwe turi mu buringanire. Tubandanye turirimbe, kuko atari uko twubandanya tuvuga akabandanya hadudubiza uku guhishurirwa kose n'iribanga riri ngaho mw'iyo teofaniya iriko yambara mubiri mu bugingo bwa buri watoranijwe. Ico ni ikintu ni ikintu gikomeye cyane ic'Imana iriko iratwereka mwa kino gihe, ariko kandi kikaba ikintu giciye bugufi. Imana iriko irashitsa vyose, kwimikwa nk'umwami. Kandi hari ikoraniro rinini cyane, bambaye impuzu zera. Izo ni za teofaniya zacu, kandi waranyigishije mu ijambo ryawe que uno de ellos era yo. Kumwe muri bo yari jewe. Lo he coronado como rey señor. Naramwimitse nk'umwami databuja, naramwimitse muri kino kiringo. Uyu munsi ndemeza izina ryanje muri uku kwisubiza, kandi ndanezerewe kuko ndunesha. Naramwimitse nk'umwami nka databuja, naramwakiriye, naramwizeye, naramwimitse muri kino kiringo, kandi ndiko ndamwumvira.
kandi ndazirikana uko gusigwa Imana yamushizeko, naramwimitse nk'umwami databuja, kandi hari ikoraniro rinini cyane ry'abambaye impuzu zera. Kandi waranyigishije mu ijambo ryawe kumwe muri bo yari jewe, kandi waranyigishije mu ijambo ryawe kumwe muri bo yari jewe. Igihe yaraba iravuga ko yabonye izo mpuzu zera, abantu bambaye impuzu zera, kuvuga we yarababonye bose, yababonye bameze co kimwe, ata n'umwe aruta uwundi, bose bameze co kimwe, bambaye impuzu zera zitunganye, batunganye, bejejwe imbere y'Imana. Kandi ibyo birashoboka ko bwa teofaniya muri buri muhungu na buri mukobwa w'Imana. Igihe yaravye biciyemwo ubwo bukozi, kandi waravye hariya yari Eliya, ababona bera. Mbega nzobabona mwera canke sinzobona mwera? Mwese murera, kuko teofaniya ziri mu bantu, zifasha buri muhungu n'umukobwa w'Imana kugeza bashitse muri kujya gutungana yabonye hariya. Kandi kubera ko iyo teofaniya nayivuye mu kibanza cy'ahantu hatunganye, muzirikane neza yuko namwe nyine izobatunganya kugeza ku isonga ry'umushatsi mu kubahindura. Hamwe natwe mu Revera Michel Skeira kugira abandanya asozere igice cacu muri kano kanya, kandi anamukengurukira kubwo n'umugabane w'ijambo nk'uko twasomye mwino minsi. Nimwava ngaha mugende mu medita mukengurukira Imana kubw'ijambo, ifungurwa zo mu buryo bw'impwemu. Ati shimwa mwami kubw'umutsima w'ubugingo, shimwa kubw'iri jambo, kandi shimwa kubw'ifungurwa zifadika ugenda uraduha buri munsi, imfungurwa zishika ku meza yacu, arizo dukenguruka mu buryo wewe uzituronkera. Imana ibazagire barinde, hamwe natwe Revera Michel Skeira bundi bushasha. Imana iguhezagire, kandi Imana ibahezagire, kandi tuzabonana ku nshuro ikurikira vuba cyane. Imana ibahezagire barinde.